umututsi yagerageje kubudanaza mu nzira zose, haba mu gutwara amabuye y'agaciro muri Kongo, haba mu gutwara igihugu akoresheje genocide yakorewe abatutsi. Ni ukuri nashatse kubivuga, no kuvuga iki, wewe hageze yaho n'abatutsi bamwe bamwe bavuga ngo ni Mesiya, ni Rukiza. Kagame hari video nabonye y'umugore araha w'umunyamudisi avuga ngo Kagame ni Mesiya wabo, Yesu wa Nazareti, Rukiza. Urumva yarashoboye kumanipira bano bantu buno bwoko, arabumanipira kugeza yaho bumva ko abatutsi bazoza gukizwa nakagana akaroro kahaba, sivyo? Abo basinduhije bacanke n'abandi bagumye kugira kudeta ngaha, bakoza n'isaha baracafise umwizero ko Kagame ari wa azobasubiza mu Burundi. Murenge bahora babagiriza Gwasa rimwe na rimwe, abandi bakavuga ngo yango ni FDLR, abandi ati n'abanyarwanda baje. Urumva ya binimba havugwe imvugo nyinshi. Urumva mugabo nibutse abantu badukurikirana. Hari jambo u Rwanda wigeze kubwira abanyamurenge ruriko ruragerageza kubakura muri bijya bice kugira ngo rubatware mu nkambi zo mu Rwanda zizamahama, sivyo? Hariho abagiyeyo n'abandi bansi. Abagiye mu Rwanda bavuze ati dushaka kwisubirira muri Kongo iwacu, kuko bamaze kumva ibyo bababwira ko atari ibyo barishwa. Barabiza abantu benshi, baravuze nti turafise inzira nyinshi zo kubakura mu Minembwe, sivyo? Nibaza ko abahungiye mu Gatumba bari bahunze ibi bitero by'inkotanyi bimaze iminsi bibera muri Kongo. None ntiwumva ko zanzira bavuga zirenga igihumbi zo kubakura mu Minembwe, ntiwumva ko zishobora kuba ari zanzira zakoreshejwe kugira ngo babasange no mu Gatumba? Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien. Moi si je vais bien, c'est Lincoln Alou. Comme d'habitude, nous sommes fiers de maso y'inyana. So guys, ndangiye kubashimira cyane kubona ndi kumwe namwe, nongera ndababwira ko ndabakunda cyane. Imbere byose, imbere yuko nakira umujitsi wanje ari asanzwe ari n'umusangwa, ari asanzwe ari n'umusanguzi wo kuri Lincoln Alou, reka tubanze dukore akazi ka misi yose nkuko vyama. Toujours amafaranga imbere. Ariko kwanza ukanyakira. Kwanza ukanyakira nkaramatsa bakunzi. So welcome. Yes, ndabaramuje cyane bene wacu, nezere ko mumeze neza, twe turameze bon. Nizere ko mumaze gukanda subscribe, mugira n'amakomantere menshi, mbana mudushigikira kugira ngo tunaye tugira umuryango wagutse cyane. Nibaze ko mumeze neza cyane. Abatameze neza muri kote financier no gukora cyane, n'ibihangana no gukora cyane. Ino tushobora kuyura no munsi ya ru ejo ikaboneka. Kandi rero ukuntu inoti wayibuze umengo uracitse intege. Oya burya inoti yibuze ucika intege. My friend, niyo ntango ya mbere yo kwikwegera ibibazo. Ariko inoti wayibuze kujutangura guteka imitwe ugakora cyane, inoti ebana iza ari nyinshi cyane. Ushobora kuba utameze neza kote spirituel no gusenga Imana. Urazi uri kurakoroka kumusenga n'Imana. Dukora dusenga. Abantu turaciye ubwenge. Urumva ko dukora dusenga. Yes. Ego turondera kanoti muri Nati Burundi. Dukora toujours urukundo tangawizi. Yes, urukundo tangawizi n'akanyobwa kameze neza cyane. No munsi nagize bakwenda ronka komande y'amakarita arenga 30, kandi birema hano natwaye ibintu byari bon sana, bagakunze. Urumva nibaza ko n'abantu mwese mwifuza kuduha amamarche y'urukundo tangawizi, uratwandikira usanga uri n'umukunzi wacu bica biryoha cyane. Navuga ati mfise botika ndakeneye urukundo tangawizi karato nka 10 ingahe. Chatugutamo ni direct tugarindiriza chatuza direct. Ego rakundo tangawizi ahantu ushaka kuja muri company yacu. Ndi Bujumbura Ngagara
muri quartier industriel inimero ni yindi nyene ni 60 523 32 amajana 522 133. Yes. Tumwere twese mubona kazoza hamwe na Nat Burundi Rezami. Yes. Nkuko namana bibabwiye rero. Cara kana nkunda kwerenza ko kuri Rukundo Tangawizi. Rezami abantu benshi bamaze iminsi bambwira ko navyibusha. Abantu benshi bamaze iminsi bambwira Rezami kuri nabo abantu babura apeti. Bafunguye ku meza hari Rukundo Tangawizi. Niko kanyobwa kambere gatanga apeti. Narigeze kubona gakoza n'akabrochette. Umukeke. Muri ntuzenya muri brochette okay Rezami narariye umukeke n'ibitunguru n'uburobe ndavuga ati yo candenza ko Rukundo Tangawizi ca numva umenga no kukumana isinije byose birabaye kwa muze mukihereza muzotubwira by'ikuri ukabona mu diaspora washize kwa ntare uzombwira ati hari mu diaspora nanje yambwiye ngo nukuri ngo ndimukuza mu Burundi ngo urabona ngo ko sama ngo yabaye sama ngo ntegeze kuza mu Burundi ngo nkeneye kunwa ko kandi kintu cy'aba diaspora nanje namubwiye ati nukuri welcome nanda ukakuzanira shimira aba diaspora bacu bazokugirana abo bayi cyane abitwa ba Inosa aba brother ba Kenny bose kabisa thank you murabandanya mutwereka yuko mudukurikirana cyane thank you so much reka rero nkuko vyama imisi yose katubanze tuje mu kiganiro nyezina haturaje guca agafaranga reka rero mbanze ndababwire yuko ndabalovinga gose twongera tuja mu kiganiro nyezina John Mabusa va meze neza twagiye twagiye nta musonga nditeguye kugwana urugamba so Kagame ariko aradandaza ubwoko bw'abatutsi ku rwego rw'isi ubivuga ku iki yes muze ngo Kagame ariko aradandaza ubwoko bw'abatutsi s'abatutsi bo mu Burundi canke n'abatutsi bo mu Rwanda meme no mu Burundi ngira reka tuvuge ko abatutsi bo ubwoko bw'abatutsi reka dufatire muri rusange abantu baraza kudutahura impamvu twavuze kuno urabona neza ko Kagame hageze yaho reka ntangurire ku banyamurenge urabona ko intambara zo muri Kongo ziriko ziramera zatanguye 1966 bitejwe na Kagame avuga ko akurikiye abanyamurenge ubwoko bw'abatutsi buri muri Kongo sivyo ariko ugiye kubiraba muri Kongo nta bwoko bw'abatutsi bubayo oya muri Kongo nta bwoko bw'abatutsi bubayo muri Kongo haje ubwoko bw'abatutsi igihe Kagame abijanyiye mwarabonye ukuntu twebwe mu Burundi twari twibaniye neza mu myaka yahera za 1972 abanyarwanda bataraza mu Burundi ava 1972 abantu bavuga ngo wewe none ngo warabonye ngo 1972 ngo niho wari uri oya amateka arahari twebwe twagiye kuba nani hariho mama wa Kagame naravyumvise ngo Nyiramonge yitwa Nyiramonge abangaho mu Ngagara afise ibintu byinshi ngo yakoze ngaha mu Ibujumbura kuca abantu kugirane urumva ivyo ni ibintu na mabwa yagiye arakogwa n'ifamiye ya Kagame urumva Kagame hageze yaho akarorero Kagame hageze yaho wowe ntibirashikaru ukabona umunyarwanda ubonye umunyarwanda direct mikikuza mu maso n'igiki ukugwa ni bon premièrement n'ugwanko icaka binamaraso mubona mu mwicanye reka tube honete cyageze igihe yaho mbonye umunyarwanda kandi sije nyine nk'umukongoma nabonye umunyarwanda ntiyoca yibuka mana yishinijiro ngira ngo n'amaguru badakora hasi no kuvuga iki aba batama bariko barikuri bari Paul Kagame bariko barakora saza simbona ukuntu ushobora kugenda muri Kongo ukavuga ko ugiye gutabara ubwoko bw'abatutsi sivyo deja ngaho onyeri kubiba ugwanko mu bwoko bundi urabona ko yashoboye gufata genocide mu Rwanda akayibyazamo umusaruro akavuga ngo imiliyoni 10 na zingahe z'abatutsi zarishwe sivyo zicwa n'iki n'abahutu genocide niyo itumye
nibaza ko atwara ino myaka yose ingana uko no kuvuga iki ubwoko bw'abatutsi yagerageje kubudanaza mu nzira zose haba mu gutwara amabuye y'agaciro muri Kongo haba mu gutwara igihugu akoresheje genocide yakorewe abatutsi ni ukore nashatse kubivuga no kuvuga iki wewe hageze yaho n'abatutsi bamwe bamwe bavuga ngo ni Mesia ni Rukiza Kagame hari video nabonye y'umugore araha ubonye w'umudisi avuga ngo Kagame ni Mesia wabo Yesu wa Nazareth Rukiza urumva yarashoboye kumanipira bano bantu buno bwoko arabumanipira kugeza yaho bumva ko abatutsi bazoza gukizwa nakagana akaroro kaha sivyo abo basinduhije bacanke n'abandi bagumye kugira kudeta ngaha bakoza n'isaha baracafise umwizero ko Kagame ari wa azobasubiza mu Burundi sivyo ukora byo no kuvuga iki Kagame yaramaze kubaka ibintu kugeza naho abatutsi sivyo abatutsi ndiko ndavuga abanyamurenge urumva abatutsi bari za Masisi abari za Warikare urumva kuko wewe avuga ko ari wazogenda kubatabara Kagame yarubatse ibintu kugeza naho abatutsi bari mu muhari wa Rede Tabara bumva ko ari we Rukiriro bumva ko batamufise batazogaruka mu Burundi ugiye kubiraba ariko kunyungu ziwe nawe arakoresha buno bwoko kunyungu ziwe bwite arakoresha buno bwoko swate kugira ngo abandanye yiba amabuye y'agaciro ni bimwe navuga ati aragenda muri Kongo hariya akavuga ati nje gutabara ubwoko bwanje sivyo ariko atavyo bimutwaye agenda agakora ibintu vyiwe ugiye kubiraba ugasanga n'ubwo bwoko bwiwe niwe ari karanabuhemukira ibaze ntushobora kumbwira igisirikare cyawe cuzuyemo ubwoko bw'abatutsi bwishukuri igisirikare cy'u Rwanda cuzuyemo ubwoko bumwe ukatugenda ukabakubita mu madrone hariya anya y'amakamikaze ama CH4 bakaba bombarda sivyo bamwe ukabahamba utabwiye n'imiryango yabo kubera ko ivyo birahari mu Rwanda abo Rwanda bariko barahambwa ba jeune bariko barapfa bagahambwa n'imiryango yabo itabizi neza cyane bava mu bwoko bwandi bw'iwabo yes kuri kura bakiza cyangwa uri kurabamara sivyo nivyo rero navuze mu mutwe mu yanga ati Paul kukibazo babaje ati Paul Kagame ubwoko bw'abatutsi aragirana ariko arabudanaza ku rwego rw'isi sivyo hageze yaho umututsi meme diaspora bumvise kuri umunyarwanda ari stop bababona nk'ibicibwa ku isi yose hageze yaho amakungu avuga ati no ibintu nibiki sivyo hageze yaho winjiye muri Kenya uri umunyarwanda bavuga ati uri umunyarwanda wewe ari ibibazo bikomeye ni ibibazo from bitegaza ko ibibazo parce que ni wewe bashaka ni ya politike yo kutamenya kubaka imitima y'abantu bose ujejwe ugafata ubwoko bumwe ukagatubona ubwoko bumwe ndabukuramo amafaranga kugira ngo mbane nshira ku nyungu zacu ubusanzwe Paul Kagame namba kugeze uyisari karatwara imyaka 30 bien sûr ubwoko bw'abatutsi bwaramufashije kuko nibo bantu bishwe nimba maze gucwa imiliyoni z'abanyarwanda mbihaje muri genocide hapfuye imiliyoni zinga canke no miliyoni sinzi ababizo batubwira ugafata umiliyoni ukawuhemukira kuko twese turabizi ko aribo bayiteguye ukayihemukira muri ubwoko bwawe ukabuhemukira kugira ngo ufate igihugu sivyo sahonye ukacuja bukana igihugu ukagenda ukavuga nti jewe ndabasanze hariya sivyo atari kubera ubakunda ari kugira ngo ubakoreshe kugira ngo ushobore kugira ane gushaka ku nyungu ziwawe nukorera ubwoko bw'abatutsi buri ko buradandazwa no mu mugabo hageze yaho abatutsi bose bakwiye kwitandukanya n'uwo mugabo kubera ko jewe ndemeza par exemple mu Burundi wacu nta muhutu nta mututsi nta mutwe ibyo ntibikiba ivyo twe ntibihari mugabo bagerageza no kuzana iyo ideology kugira ngo bayidutere mu natwe abarundi sivyo nora ko 2015 byaba neza cyane umuhutu ntakwiye gutwara umuhutu ntibumereye gutwara abahutu nta bwenge bazi byari ibintu nk'ibyo mukama mw'ibyo ugasanga ni ideology yavuye mu kindi gihugu kuko jewe ndemeza ko mu Burundi yo dufise twebwe icambere tuvuga ni turabarundi so mbega uri kuraraba
abo bita abatutsi nibamara kumenya ukuri bakabona ko Kagame yabahemukiye kugira bamenye basigaye ukuri bizogenda gute kugira bamenye ukuri nuko tubivuga cyane atakurya umuntu nimba ashobora kuza ngaha kwikamera nkavuga nti jewe umututsi nkabivuga atagutinya no kugira ngo abantu babimenye rega hari amateka twahishijwe yaro hari amateka twahishijwe hari ibintu byinshi tutazi tutazi twategerezwa kumenya neza cyane hari abantu biwacu twamburwa n'abantu babahora ubwoko batari bakwiye ibyo bintu kubizira nibyo bintu tuko turavuga kugira ngo ntibize isubire never happen again kugira ngo bitazokongera kuba niyo mpamvu tuza ngaha tukabivuga so kubiba ugwanko oya tuza kubivuga kugira ngo n'umwana amenye iki kintu icarico batazuza kumubwira ati wewe ngura umututsi ngo kora ibikiwe ibintu tuzohaguruka tubivuge babimenye hama nibaza ko umugabo nta rugo na rumwe rubura ikinani abatazovyumva nabo ntibazoba bashatse kuvyumva c'est vrai ni nk'akarorero nk'ejo Chimamanda ukagenda ukavuga ukadefanda mu president wowe uri umurundi ugiye kudefanda umuperezida wo mu kindi gihugu abanyarwanda bakakubwira ati none wewe kwanza w'ibibazo by'iwacu bijamo nkandi mugabo ibaze nuko hari ntumva titibuza kubimenya ico nico gute abantu bashobora kumva yuko none turetse yuko abatutsi bariko barahemukirwa est-ce ubona hoko gwiki ikintu ca mbere cokogwa nuko baboreka umwira w'amafaranga ukunda amafaranga sinumva ukuntu ushobora ni nk'ubo ba Apotre Giswaso Apotre Giswaso no munyamurenge muga ntuzokwigira wumva ariko aradefanda ubwoko bw'abanyamurenge wewe yironkeye amafaranga agaheza abanyamurenge nubwo mwoshira nta kibazo urumva ico kugwa nuko abantu bose bakwiye kumenya ukuri bakamenya ko ikiremwa muntu kitakwiye guhemukirwa kubera inyungu zawe urumva abanyamurenge ntibari bakwiye guhemukirwa kubera inyungu zawe canke zuriya nuko reka nongere ndakubaze akandi kabazo rero habaye ibirori byo kwibuka abanyamurenge biciwe mu Gatumba muri 2004 navyo bitubwira kwiki mu bisanzwe haraheze imyaka je sinzi ko bino bintu vyibuka 2004 yabise nibaza ko sinzi kubyibuka aba n'abantu n'abanyamurenge bari biciwe mu Gatumba icugiye muri 2004 twe twarabana hari hasigaye umwaka umwe kugira ngo CNDD-FDD fati bo nibaza ko ize mu gihugu nibaza ko byari byaramaze gutungana baramaze kugirana ibiganiro bano banyamurenge bahora babagiriza gwasa rimwe na rimwe abandi bakavuga ngo yango ni FDLR abandi ati n'abanyarwanda baje urumva binimba havugwa imvugo nyinshi urumva mugabo nibutse abantu badukurikirana hari jambo u Rwanda wigeze kubwira abanyamurenge ruriko ruragerageza kubakura muri bijya bice kugira ngo batware mu nkambi zo mu Rwanda zizamahama sibyo hariho abagiyeyo n'abandi banzi abagiye mu Rwanda bavuze ati dushaka kwisubirira muri Kongo iwacu kuko bamaze kumva ibyo bababwira ko atari ibyo barishwa ibyo barabiza abantu benshi baravuze nti turafise inzira nyinshi zo kubakura mu Minembwe sibyo nibaza ko abahungiye mu Gatumba bari bahunze ibi bitero by'inkotanyi bimaze iminsi bibera muri Kongo none ntiwumva ko zanzira bavuga zirenga igihumbi zo kubakura mu Minembwe ntiwumva ko zishobora kuba ari zanzira zakoreshejwe kugira ngo babasange no mu Gatumba sibyo no kuvuga iki jewe ndemeze kujana ko bano bantu bashobora kuba barahemukiwe n'u Rwanda ntizi RDF kubera ko izi ngwano ziri muri Kongo kuva 1966 yaro 1996 vederize zimaze imyaka hafi 30 hafi 30 ziriko ziraba bashobora rero kuba zino nkotanyi zabasanze mu Gatumba zikabica kubera ko bari bagize base kwifatikanya
nabo mu bikorwa bibishe. Urazi ko kugeza isaha n'abanyamurenge bariko barakorana, abatwigwaneho bariko barakorana n'inkotanyi, mugabo ubwa mbere atari ko byari biri kuri makanika, siko byari biri. Inkotanyi ziko zikorana kuri Rusemataba. Urumva wari undi mugabo witwa Tito Rutaremera yavuze amajambo y'ubugogi gose, y'ubugogi gose, navuga ati jewe ni amajambo nyene, navuga ati hari ubwoko bumwe buhemukira ubundi kugira ngo bubeho. Yavuze amajambo akomeye igihe afata ijambo ryo kwibuka no muntu, aravuga ngo abanyamurenge ngo n'ubwoko bwo bwavuye mu Rwanda, ngo abanyamurenge ngo n'ubwoko ahandi, ngo avuze ibintu byinshi. Yavuze ijambo ryo kwibutsa ko abanyamurenge bava ari ubwo origine, bafise originalite y'u Rwanda. Ese ibintu nivyo sivyo? Baravuga ati twebwe abanyamurenge turabatutsi, twebwe abanyamurenge turumva ibintu birebire cyane. Bavuze byinshi. Ni kuvuga iki, ibi ni ibintu bya bindi navuga ko abanyamurenge baradandajwe ntibabimenya. Abanyamurenge baradandajwe ntibabimenya. Sinshaka no kumuvuga ku bintu byinshi no mugabo ngo Tito Rutaremera Tito, kubera ko jewe burya abantu bibigogi bibijuju canke abantu b'amaraso bavuga ko ibintu birebire, sivyo? Mugabo ijambo ryose yavuze ni burofa gusa. Ni burofa. Ikintu batanga kumenya ko abanyamurenge s'abatutsi. Reka kino kintu baracitiranye. Abanyamurenge s'abatutsi. Abanyamurenge ni ubwoko bw'ungaho nyine, ubwoko muri wagute. Abanyamurenge bavuye ni murenge. Abanyamurenge n'abanyamurenge. Ni muri abanyamurenge bava hano twe emurenge. Abanyamurenge. S'abatutsi nkuko bavuga ati abamayimayi, urumva abaki. Abanyamurenge buri mu bwoko bwinshi bwo mu gihugu ca Kongo. Sivyo? Rero sinumva ukuntu u Rwanda ruguma guhitira bano bantu. Abanyamurenge bavuye, je nibuka ko mwenga abanyamurenge bavuye mu za Somali hehe. Barasanzaye no mu Burundi abanyamurenge bari. Ko abarundi batagenda bavuga ngo abanyamurenge ngo nabi wacu. Ibatsi kandi ni benshi bari ngaho mu wacu. Urumva? Nimwe nakubwira rero baracakeneye amaintere azananye mu banyamurenge. Abanyamurenge rero ntimwemere guhemukirwa. Ntimwemere kugambanirwa. Nibaza ko ibyo tuvuga byamaze kubugurura amaso. Urumva? Batababesha, batabashuka. So nuko kabisa. Reka ndagushimira cyane John. Kadushimira abantu bose badukurikirana. Thank you so much. Kabisa.